Mwese abakurikiranye imbonesha kure ya televiziyo Heritage turabashimiye. Rero kuri uno mugoroba nkuko mumenyereye musanzwe mukurikirana ikiganiro citwa umuntu muzima. Ico kiganiro tuyagira hamwe byinshi byo dufasha haba mu by'impwemu, haba ku vy'amagara, haba mu vy'ubwenge canke ico bise bien-être moral. Rero ivyo murasanzwe mubikurikirana, musanzwe mukimenyeye, turamaze kumva n'intaye nyinshi na benshi bagikurikirana. Ivyo biradushimisha bigadutera intege. Rero Imana ikomeze ibaho umugisha. Rero muri make uno munsi nkuko mumenyereye ku minsi ya gatatu ndetse n'umunsi wa vendredi, aho turakunda kuyagira hamwe byinshi kuvyerekeye ivyo dufasha haba ku magara, haba no naba mu byampwemu byose biravugwa. Rero muri make turabashimira kubona mudukurikirana, ndetse mushobora no kudusanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Mushobora kudusanga kuri Facebook, turiko mugize umuntu muzima muratubona, mugize no kuri YouTube muradusanga ko mugize umuntu muzima. Ibiganiro ndetse n'inyandiko nyinshi zitandukanye ku byo musanzwe mushikirizwa hano murabisanga ko. Bisaba gusa ko mugira j'aime, mukagenda kuri izo mbuga mukagira like canke j'aime, maze mugakushobora gukurikirana ibiganiro byinshi dutanga. Rero muri make ni ivyo. Rero kuri uno mugoroba tugiye kwigana ku ndwara zimwe zibangamiye abantu benshi, arizo zikunda gufata arizo bita amakonyera canke rheumatisme, ariko kuko ziri mu bwoko bwinshi izo zikunda gufata ingingo cyane cyane biturutse ku magufa. Ariko shaka ko mwumva mu gitabo ca Bibiliya Zaburi y'107 umurongo wa 17 bavuze ngo ibijuju bibarizwa ibicumuro vyavyo no kugabitanya kwavyo. 18 imitima yabo ihura ivyo kurya vy'imyuga yose bakegera amarembo y'urupfu. Aba bantu bajya ivyo kurya vy'imyuga yose, ariko mwumve abantu batagira ikizira kuri bo bahura n'ikibazo cinshi. Niyo mpamvu indya zose si nziza, ibintu byose si ivyo kuribwa. Harabajya ibidashobotse, harabajya n'ivyabujijwe, ivyo navyo sivyo. Niyo mpamvu bavuga bati ngo bakegera amarembo y'urupfu. 19 ngo maze batakambira Uhoraho muri ayo magogwa yabo, abakiza amarushwa yabo. Ariko iyo abantu ubwenge bugarutse baribuka yuko hariho Imana, bagatakambira Imana. Ariko shaka mwumve mu gitabo kimwe cy'umwanditsi umwe w'umunyamerika yavuze ati ngo yariko avuga apeti yegerana yuko ikomeye gusumba urupfu. Hari umuntu mubwira ati ngo ni wasubira gukoza ikiyeri mu kanwa ejo urarupfuye. Arakubwira ati hako noheba ikiyeri notuma mpfa. Ivyo icuvuze ni nko kwiyahura imbere y'Imana harwa nkuko wiyahuye. Niyo mpamvu yavuze ati uwo mwanditsi avuga ati ngo la petit est plus fort que la mort. Bisaba rero ko abantu umubiri ntubaganze. Niyo mpamvu Paulo yavuga ati ngo uyu mubiri wanje ndawuhindura umuja. Bisaba ko umubiri uhindura umuja, ariko umubiri we ntuguhindura umuja. Aho bisaba yuko ugenda nk'abanyabwenge. Shaka mwumve rero aba bavuze bati ngo arongika ijambo giwe abakiza indwara, akabakiza kuja mu byobo vyabo. Arongika ijambo giwe akabakiza indwara, akabarinda kuja mu byobo vyabo. Uyu nuwo mugambi w'Imana. Ico nico Imana ishaka ku bwoko bwayo. Mu gitabo ca Zekariya banditse ikintu gikomeye shaka ko mwumva. Zekariya, umuhanuzi Zekariya yavuze amajambo akomeye mu gice cyaho c'icenda murongo wa 16 yavuze ati maze uwo munsi Uhoraho Imana yabo azobakiza nk'umukuku, niwo bantu biwe, kuko bazoba nk'utubuyenge two ku gitsibo dukayanganira hejuru y'igihugu ciwe. Hepfo ewe neza yiwe ukuntu ari nyinshi, n'ubwiza bwiwe ukuntu ari bwinshi, ingano zizotera abasore itoto, n'umutobe wa vino utotaze abigeme. Uyu niwo mugambi w'Imana. Nikigwira abantu namba yararemye kugira abantu babifate bibatera itoto. Shaka mwumve iyo abantu bagiye bakurikiza ivy'Imana yavuze, akarungika ijambo ryayo niryo ryaremye, kandi niryo abantu bakwiye kuzirikana, maze ibintu Imana yaremye bakabikoresha neza, maze bikatuma bagira itoto, bakaba abantu bazima. Iyo nuwo mugambi w'Imana. Rero umugambi w'ubutumwa bwiza muri iki gihe cacu aho ingwara zabaye umurengera, hari ingwara n'abaganga baburiye amazina. Izo ngwara ni nyinshi, ariko ubutumwa bwiza busaba ko abantu bakira ingwara, kuko Imana yashatse ku bwoko bwayo bwiharije bitandukanije n'ayandi mahanga. Kuko
umugambi w'Imana ni kugira ngo nkuko vyanditse mu gitabo ca Zaburi igice n'ijana na gatanu umurongo wa 37 bavuze ati akuramwa abisirayeli bafise amafeza n'amazahabu. umurongo ahano nashaka naha ngo nta munyantege nke yari mu miryango yabo yose. Imana ihabwa icubahiro. Namwe mwumve yuko Imana umugambi wayo, umugambi w'ubutumwa bwiza ni kugira ngo ubwoko bwayo bwiharije bwabaye inyegu yiharije ni haba umunyantege nke abarimwo, abantu bakiri indwara, abantu bakire icaha, abantu bakiri inyigisho z'ibinyoma, ivyo bigatuma baba ubwoko bwabo bwiharije. Rero Imana yacu niwo mugambi w'ubutumwa bwiza. Rero nshaka mwumve yuko indwara zibangamiye abantu benshi. Niyo mpamvu no munsi tugiye kwigana indwara ya gute. Ariko shake mwumve mu gitabo ca Zaburi nyene Dawidi yanditse amajambo akomeye mu gitabo ca Zaburi igice caho ni ijana na 39 yanditse ku murongo wa 13 kuko ari we waremye amafyigo yanje wantenanije mu nda ya mama. Na Dawidi yarabizi. Ikindi ca 14 umurongo wa 14 yanditse ati ndagushimira yuko narimwe mu buryo buteye ubwoba butangaje. Nawe yariraba akaraba imitsi, akaraba amagufa, akaraba amaso, akaraba izuru. Nawe yabibonye arabona ati ibi bintu ntisibisanzwe, ahubwo wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Sagaseseshwa rumuri. Niyo mpamvu namba n'ivyuma abahinga bakora kenshi babirabira kuko umuntu yakozwe. Uravye umuntu ko aremwe nuko ivyuma bakora abahinga babirabira kuko umuntu ngene yaba yakozwe. Nawe urabe kugira haboneke appareil photo baravye kujisho, kugira ashobore kuboneka imashini nyinshi babirabiye ku muntu ngene aremwe. Niyo mpamvu iyo baravye umuntu babona ko ari ikintu gitangaje. Ku murongo wa 15 bavuze ati urukanka rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa hamwe naremegwa mu mpisho. Urukanka bagitare skelete. Iyo skelete niyo tugiye kurabira hamwe. Iyi skelete aya magufa agizwe n'ibintu byinshi bikomeye. Amagufa y'umubiri n'amajana 206. Ayo magufa amajana 206 hagati y'igufa n'irindi hahuzwa n'ico bite ngo synarthrose. Ico igufa n'irindi kugira umuntu ashobore gutambuka, ivyo bisaba yuko haba age d'articulation. Ka umuntu ashobore gutambuka, umuntu ashobore gupfunya, umuntu ashobore guramusa umuntu, haba hakoretse ibintu byinshi mu mubiri. Ivyo nivyo Dawidi yabonye abona biramutangaje. Rero aya magufa n'amajana 206 igituma amagufa ajejwe iki? Ubwa mbere umuntu namba bamuremure ni kubera amagufa yabaye maremare. Ico nico umwumve. Kandi amagufa umugambi wayo ni gukingira umubiri, gukingira inyama zimwe zimwe z'umubiri. No banka karorero burya ubwonko bukingiwe n'amagufa ndwi. Ayo magufa ndwi akingiye ubwonko atuma ubwonko budashobora gushikirwa vuba. Ico nico yaremewe. Ikindi naco amagufa harandi magufa menshi agize ico bise locage thoracique. Ayo magufa ni menshi agizwe n'ingingo zitatu zikomeye. Hari ico bise colonne vertébrale, ico bise rohashi igizwe n'amagufa menshi acamitseko. Hari ico bise hari amagufa y'imbere yagize locage thoracique, ayo nayo akingira umutima agakingira n'amafyigo. Ivyo na magufa menshi. Hariho n'amagufa ayo ko ari menshi ajejwe gukingira umubiri. Ariko saho narishaka cyane. Aho narishaka ni kugira mwumve yuko iyo umuntu yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Niyo mpamvu iyo ico kibuze abantu baragwara indwara nyinshi. Rero niyo mpamvu uno munsi tugiye kwiga indwara zikunda gufata ingingo cyane. Nizo tugiye kuraba, ariko ziri mu bwoko bwinshi ntaco twomara. Ubushize mu biganiro biheze twarababwiye muri rusangi inzo ngwara za rheumatisme canke ingwara z'amakonyera zikunda gufata ingingo, twaravuzemwo nyinshi. Ariko no musi dushaka kwigana ingwara ya gute. Iyo ngwara ya gute nayo ni ubwoko bw'ingwara zifata ingingo, arizo bise n'ubwoko bwise ama arthrite. Izo zifata ingingo cyane, ariko iyo gute irembeje abantu benshi. Ariko shaka mwumve ko hariho n'izindi, kuko arizo bita rachitisme zifata abana batoya. Iyo zigeze ku bantu bakuze, iyo rachitisme ntibakise rachitisme yitwa osteomalacie. Iyo irakunda kugwara abantu cyane. Hari izindi zite osteoporose. Osteoporose ni ingwara yo kubungwa kw'amagufa.
iyo nayo irabaho. Iyindi nayo hari izindi bita arthrose, arthrite, izo canke arthrite rheumatoide, izo ni nyinshi, ariko uno munsi tugiye kurabira hamwe indwara ya gute. Rero indwara ya gute ni indwara ifata ingingo cane, ifata ingingo izo cane cane aho bise le gros orteil. Le gros orteil ni hajya ni kuno rikuru, hajya kuno rikuru niho hakunda kugwara iyo ngwara, niho yiremeka. Ahandi naho ni mu zindi ngingo zose aho umuntu apfunyira, ishobora gufata mu nkokora, ishobora gufata ahantu hose umuntu ashobora gupfunyira, haba mu magufa, mu ntoki, ugasanga intoki zariremyemo, irashobora no gushika no mu gutwi. Hagiye gute iyo yabaye nyinshi no mu gutwi iboneka hejuru ku gutwi. Rero niyo mpamvu haba mu nkokora, haba aho bapfunyira hose, iyo gute irashobora kubira iyo. None gute ni iki? Iba yagenze gute? Iyo gute namba muvyumva, haba ico bise accumulation de l'acide urique. Acide urique ni acide urique ikomoka mu fungurwa canke ikomoka mu fungurwa ikiremaho hantu mu ngingo. Iyo acide urique yakuye mu fungurwa irarema mu ngingo. Iyo imaze kuba mu ngingo, iciforma utwo bise les microcristaux. Utwo tubuye duto twirema hejuru ku rugingo canke kwigufa, utwo nitwo tutera ubushuhe, umuntu agatangura kubabara cane cane mwijoro harashuha, ku buryo niyo umubu mukoze ko ararira, canke iyo gusa yumvise n'akantu kamuciye ko ararira, kubera hahandi hashushe ya acide urique iri mu ngingo irateza ubwo bushuhe, umuntu n'ikirato niyambare, ivyo bigakara mwijoro cyane, ntasinzire, akamva ubushe mu kuguru, akumva ubushe mu kuboko. Ivyo biba vyatewe niyo acide urique yavuye mu mfungurwa cyane iremye mu ngingo. Ico ni cambere. Iyo bimaze gukura, ya acide twatu microcristaux twirema hejuru kwigufa hajya mu ngingo, ariko iyo tumaze gukura hacavamo ikindi kintu ico bise ngo hyperuricemie. Iyo hyperuricemie ni twatu microcristaux twatubuye twiremye ku magufa hejuru mu ngingo, utwo turakura. Iyo bimaze imisi myinshi niho yaba hyperuricemie. Nuburyo gutiba yavyimvye igakura ku buryo umuntu abageze ku rugero rukomeye cyane. Ikindi naco nuko ya hyperuricemie imaze igihe kirekire havyuka ico bise le trophus. Iyo trophus shaka mu byumve ni cagihe umuntu usanga igufa ryatakaje ukibanza caryo, ugasanga umuntu yaravunitse ku buryo acika n'ikimuga, umuntu akagenda acumbagira, umuntu ugasanga ntagipfunya ukuboko, umuntu ugasanga yapfutanye kubera yagute. Rero mwumve gute irakomeye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza kwidakira, ariko muhumure, igereyade hari umuti, niko Bibiliya yatubwiye. Niyo mpamvu abantu bashikwiye kumenya igituma, bakamenya ingwara n'igituma cavyo, bakirinda cyane, bakamenya umugambi w'Imana. Rero iyo niyo gute, mwumvise urugendo rwayo. Icambere nuko mu ngingo hazi ico bise acide urique. Iyo acide urique cyane imva mu ndya, ikava mu miti imwe bise amadiuretique. Iyo miti ibaye myinshi irakunda guteza ico kibazo, bigakomoka cyane no ku mafyigo adakora neza. Abantu bagwaye amafyigo canke insuffisance rénale, ivyo birakunda guteza ico kibazo, ugasanga amafyigo nashobora gukuramo acide urique iri mu maraso. Uko itavamo neza mu maraso, ica yirema mu ngingo. Iyo rimenye mu ngingo ni cagihe rero gute ibigiyemwo. Shaka mwumve rero, iyo acide urique ibaye nyinshi yirema utuntu twise tu microcristaux tuza kuri gros orteil canke kuno rikuru canke hano hose umuntu ashobora gupfunyira. Tumaze kuba tu microcristaux turakura, tumaze iminsi havamo ico bise hyperuricemie. Hantu haravyimba cyane hagatukura, ni hantu umuntu asanga yahiye, ugasanga umuntu ntacambara ikirato, ugasanga umuntu umukoze ko gusa n'induru, ni yaguti bayakuze. Iyo bimaze kuba birebire rero, umuntu atagira treatment, adashobora gufata umuti cyangwa ngo ashobore gufata icari cyo cyose, akaguma ajya n'ibintu byinshi, ivyo biratuma yangwara ikura. Iyo bimaze gukura ni hahandi rero umuntu aca sanga igufa ryatakaje ikibanza caco, umuntu agasigara yaravunitse, ugasanga umuntu gasigara acumbagira, umuntu atakimwe ushobora gukora ushobore kurepara canke
gushobora gutunganya neza aho hantu haba hagwaye. Shaka mu nkurikirane mu vyumve neza. Noneho iyo acide urique iba yatewe niki? Icambere acide urique iva kuki? Iyo acide urique ni imfungurwa umuntu yafunguye cyane cyane zirimwe iyo acide. Iyo bimaze kubamwo ni imfungurwa cyane cyane, ndavuga izikurikira: ni icayi, hariho ikawa, hariho nico bisero kakao, hari n'izindi fungurwa cyane cyane le proteine animale, ni ibinure canke ndema mubiri ziba zavuye mu bikoko. Aho ndavuga inyama, ndavuga amagi, ndavuga amata. Iyo abantu bavyihereza cyane acide urique iraza ari nyinshi. Ikindi naco nico bisera bière, inzoga z'ubwoko bwose, yaba izambiwe n'izitambiwe ariko zikitwa inzoga, izo zose zirateza gute. Shaka mu vyumve. Hari kindi, hariho n'amafi. Hari abantu bibaza ngo amafi ntatera gute, ugasanga umuntu bamubujije inyama ariko ntibamuzi ifi. Iyo umuntu akomeje kurya ifi akarya n'inyama, ivyo byose bitera gute. Niyo mpamvu abantu bakwiye kubuzwa haba ifi haba inyama. Na Bibiliya, igitabo ca Bibiliya kiremeza neza yuko inyama ziri ubwoko butandukanye, ariko bavuga inyama n'ifi ziri mu bwoko bw'inyama. Rero shaka mwumve yuko inyama haba n'amafi biteza iyo gwara ya gute iyo abantu babyihereza cyane. Sikanatsinda biteje n'ikibazo cinshi gikomeye cyane mu mubiri w'umuntu. Niyo mpamvu ico mucumve. Ikindi naco acide urique ivako ni purine iba zakozwe n'umubiri. Ico nikindi. Ikindi naco ni twavuze inzoga. Ikindi nico bisere cellule, kwirema nabi kutugingo twitare cellule. Utwo turema ngingo bise cellule iyo twiremetse nabi bituma ya acide urique igurirana mu mubiri. Ikindi naco niko twumvise yuko imiti imwe iteza ico kibazo. Rero ndababwira mu vyumve. Ikindi mwokumva nuko ya acide urique twabibabwiye neza ibaye nyinshi yire mu tumicrocrysto utuntu tutubure cyangwa utuntu twirema mu ngingo canke surface du cartilage hejuru kwigufa cyane cyane hajya mu ngingo niho twiremamwo. Iyo tumaze gukura turakura cyane tukavyimba hagashuha cyane, niho handi bita hyperuricemie. Shaka mwumve hyperuricemie iciba yavuyeko. Icambere nuko iyo amafyigo adakora neza, ico bise umuntu agwaye insuffisance rénale. Iyo amafyigo adashobora gusohora imyanda neza iri mu mubiri, na acide urique irimwe kuko niho bikoreka. Iyo acide urique idasohotse yose isigara mu ngingo, ni ya yindi umuntu acagwara gute. Ikindi naco nico bise anomalie génétique. Nukuntu umuntu umuntu hashobora kuba yaravutse ico bise udukaburangingo cyangwa amahomone adashobora gutunganywa neza. Ivyo biratuma umuntu ashobora kugwana ingwara ya gute. Ikindi ni miti cyane cyane amadiuretique, nijya miti bakunda guha abantu bagwaye imiti cyane cyane hypertension. Ivyo birakunda kugwaza ingwara ingwara ya gute. Ikindi naco ni apport excessif de pyrroline et de fructose. Ivyo navyo birakunda kugwaza ivyo gute. Rero mwumvise yuko igihe amafyigo agwaye, iyo acide urique ishobora kuba nyinshi mu ngingo, umuntu agashobora kugwara indwara ya gute. Nshaka mwumve rero iyo gute nuko ifata, nuko imeze. Rero shaka mwumve icofasha kugira umuntu ashobore kugira iyo ndwara ya gute. Iyo ndwara ya gute icogoboka umuntu ni gutunganya neza ico bise amafyigo. Amafyigo akaronka amazi menshi akwiye. Abantu bakanywa litiro imwe n'inusu y'amazi buri munsi. Umuntu agafata litiro y'amazi n'inusu buri munsi, akanywa mu gatondo no ku mugoroba na saa sita no ku mugoroba. Ubwo inusu mu gatondo, inusu saa sita n'inusu ku mugoroba. Ivyo akabikora akabigira itegeko kuko bituma amafyigo atunganywa neza. Iyo washizemo indimu n'ubuki biba vyiza cyane kuko ubu uri kuratunganya amafyigo kugira ngo ashobore gukora igikorwa cyo gukuramo ya acide urique iri mu ngingo, maze umuntu agashobora kuburema ingingo ziwe neza. Ikindi naco mwumvise yuko calcium nayo irakenewe cyane kugira ngo ya magufa ashobore gukomera. Iyo rero calcium na phosphore ibuze mu magufa, amagufa arononekara, umuntu ntakure, umuntu agasinzikara, umuntu akononekara bivanye na ca kibazo cyo kubura calcium. Ikindi naco ni vitamine D. Vitamine D irakenewe cyane. Iyo ibuze umuntu agira urukoba rumeze nabi,
urukoba rurononekara kandi itunganya n'amagufa ku buryo umuntu ashobora kugira amagufa ameze neza, umuntu agashobora gutambuka akamera neza. Ikindi naco ni uko kota akazuba ku mugoroba no mu gatondo cyane cyane. Ibindi navyo ni imicungwe irafasha cyane kuko ifise vitamine C nyinshi cyane, irakunda gutunganya ico kibazo. Ikindi naco ni nazi, izo muravyumva. Hariho n'amashu, ivyema, isoya na amande, ivyo birakunda gufasha ico kibazo. Ikindi nico bise letu, ikindi ni noix de Brésil, hama n'amasalade y'ishu n'igitunguru n'ibindi, ivyo birakunda gufasha ico kibazo. Ariko shaka mwumve ico mucumve yuko ivyo birakenewe cyane. Ikindi nuko kugira iyo acide ishobore kuvamo neza mu ngingo ya acide urique, kugira umuntu yaguti ishobore gukira, birasaba yuko ikugwamo ku rugero rukomeye cyane. Nawe nishobora kuvamwo utaretse inyama, nishobora kuvamwo utaretse inzoga, nishobora kuvamwo utaretse amafi, nishobora kuvamwo utagabanije amagi, utagabanije n'amata, kuko ivyo binure byose biva mu bikoko birakunda birakunda kwiremamwo amaside urique, ivyo bigatuma umuntu adashobora gukira. Naho umubwira ngo fata iki niki ntibishobora gukira iyo umuntu atabihagaritse. Shaka mu vyumve, iyo utabihagaritse ntiwizere yuko gute igiye gukira. Shaka mu vyumve ico nikindi. Rero ikindi nuko ushobora gufata soje. Iyo soje nayo akamaro kayo nuko igenda igatunganya ama system hormonal. System hormonal n'uburyo gutukaburangingo dutuma umubiri ushobora gukoreka neza. Iyo soje iradutunganya, ariko mwumve neza, soje ku muntu agwaye umutima ntayifate. Muravyumva, ku muntu avugwa y'umutima nashobora gufata soje kuko irashobora gutera ibibazo ku muntu afise ingwara y'umutima, cyane cyane hypertension arterielle, umuvuduko urenze w'amaraso. Ivyo soje nakunda ntayifate. Muravyumva neza. Ikindi naco ni gufata umutobe wa seleri. Uyu niwe muti mwiza ku muntu agwaye afise ikibazo ca gute. Icambere nuko ushobora gufata seleri n'igitunguru gitukura, ivyo bisekurira hamwe cyangwa ukabimixira hamwe. Seleri n'igitunguru gitukura, ufata seleri, urushi rwa seleri, ugafata n'igitunguru gitukura, ivyo ukabisekurira. Ufise mixeur uramixa, ufise passoire urabisya ni passoire, ufise isekuru urabisekura bivanye naho muherereye n'ivyuma mufise, ivyo murabikoresha. Rero ucufata ukavanga n'amazi, umaze kuvanga n'amazi angana n'igikombe n'ibikombe 2 litiro, uramimina neza ako gato buronse, ukanywa mu gatondo no ku mugoroba. Ubikora imisi 4, ukabikora ukwezi kose, imisi 4 mu ndwi. Ubikoze no munsi ugatangura nka rendi ugeza jeudi, maze ugasubira ku yindi ndwi rendi na jeudi, ukabikora ukwezi kose. Uburi kuravura ingwara ya gute. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri nuko ufata umutobe nye, ufata igitunguru ukarondera na poiro. Maze kurondera igitunguru urondera na poiro, maze kurondera na poiro na seleri ukabivangira hamwe. Ivyo ukabivangira hamwe ukazura binjwa ku mugoroba, mu gatondo no ku mugoroba. Uwo nundi mutobe hanyuma ya wa undi wa mbere twavuze, biragufasha ku ngwara ya gute. Ikindi naco nuko abantu bagiye ibintu bikurikira. Iyo ico bise fraise izo zirakunda gufasha ku bantu bagwaye ikibazo, bafise ikibazo ca gute, kuko banditse ngo mu gitabo ca santé par les aliments ngo ku bantu bafise ikibazo ca acide urique ikunda kwirema mu ngingo, bagiye barajya fraise iragendera ikagabanura ya acide urique iri mu ngingo. Ikindi naco gifasha ku bantu bafise gute ni pome. Iyo urajya pome imwe mu gatondo ukaza urayifata, ivyo biragukingira ya acide urique yari mu ngingo ikagendera avamwo. Ivyo mu vyumve. Ariko rero abantu bazi barafata pome, bazi barafata n'amafreze, bazi barabirya kenshi ku muntu afise ikibazo ca gute. Ariko nanoneho ku muti mwiza twagiye turavuga turawusubiramwo, no gufata seleri, ugafata na poiro, ugafata n'igitunguru kimwe gitukura. Ivyo urabisekurira hamwe cyangwa ukabimixira hamwe. Iyo umaze kubimixa ubivanga n'ilitiro y'amazi. Umaze kubivanga n'ilitiro y'amazi uramimina neza. Umaze kumimina neza uza gusangamwe hari agatobe. Ako gatobe cyangwa ako kaju ni kunywa mu gatondo ukakanywa no ku mugoroba. Ivyo bikora ukwezi kose. Iyo umaze kubikora ukwezi kose biragufasha neza, ugasanga ikibazo ca acide urique caravuyemwo, ugasanga ingingo zatanguye kwiremeka neza, ya acide urique ikava mu ngingo,
ivyo bigatuma ushobora kuba umuntu akomeye yagute bwabo babare ugatangura kwambara ikirato wari warahevye ugatangura kugenda neza ivyo nivyo biragufasha cyane ku muntu afise ikibazo cagute shaka mu vyumve kandi mu bitahure neza ariko igihe cose ukomeza kurya inyama iyo gute ntikira igihe cyose ukomeza gufata amafi ico ntigikira igihe cyose uzagobanije ukurya ibinure bivuye mu bikoko ntishobora gukira ikindi naco udaretse inzoga ntushobora gukira shake mwumve umubiri wanyu ntubategeke ahubwo mwebwe mutegeke imibiri yanyu reka imibiri reke kuduhindura abaja ahubwo twe tube twitegeke niho bizoshobora gukira kuko bavuze mu gitabo kimwe umwanditsi umwe w'umuhinga yanditse ati ngo la santé dépend de la capacité de bien choisir la santé dépend de la capacité de bien choisir bisigura ko umuntu ashobora kugira amagara meza afise azi kwicagurira ikibereye ushobora gucagura ikitarico ukagwara bisaba rero gucagura niyo mpamvu abantu beza baracagura niyo mpamvu ugomba kugira amagara meza cagura ikibereye umubiri ntugutegeke ico ikindi naco nuko abantu b'Imana bakwiye gufata cyane umubiri wabo bakawutunga kuko arizo sengero za mpemu y'Imana iyo urusengero ugononye bibiri yitwereka neza yuko Imana nawe izomurandura reka rero tugira amagara mazima dushoboye gukorera Imana mu buryo butunganye kandi bwiza rero iyo ni indwara twariko turavuga yagute ariko mukunde kandi muze murafata ivyamwa cyane twabivuze ibifasha cyane twavuze nk'amashu yitwa brocoli twavuze gufata vitamine D ko takazuba twavuze ko mugoroba gufata imicungwe gufata inazi gufata amashu ivyo biragufasha cyane ku bantu bafise ikibazo ciyo ngwara ya gute rero muri make nivyo bifasha ingwara ya gute rero reka Imana nyina amahoro kuri no mugoroba bidufashe abantu dukire indwara z'ubwo bwoko mu gitabo cya Bibiliya berekana ari ryo somo bisaba yuko abantu bavyumva mu gitabo cya Bitesalonike banditse amajambo Tesalonike ba mbere ni igice nica 5 banditse ku murongo wa 23 ngo kandi Imana nyina amahoro abari yibeza gose kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira bisaba impwemu umubiri n'ubugingo bizozigamwe neza Yesu azosange bitagira umugayo rero mwana mwese muri ko muradukurikira muvyumve neza yuko Imana hari umugambi ifitiye imibiri yanyu hari umugambi bafitiye ko ni kugira igihe Yesu azozira azosange habi mu mubiri habi vyamwe mu byose bizigamwe neza kugira ngo bisange bitagira umugayo rero muri make reka Imana nyina amahoro ibitwumvishe tubararikira kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi mushobora kudusanga kuri Facebook mugize umuntu muzima muratubona ko mushobora kudusanga no kuri YouTube mwanditse umuntu muzima mushobora kudusanga no kuri izo nimero kuri za WhatsApp hariho ivyigisho bigenda biratangwa bitandukanye mudukurikiranye kuri izo nimero ziriko ziraca hano hepfo yanyu ikindi naco niko muze murakurikirana buri munsi rero ikindi nuko mushobora kudusanga kuri izo nimero mushobora kudutelefona mugomba kugirwa inama kuri bimwe bitandukanye rero Imana nyina amahoro kuno mugoroba idufashe indwara ya gute hayi indwara zo mu ngingo tuzogenda tuvuga imwimwe kwayo kuko ni nyinshi cyane hari benshi bagiye babitubwira rero reka muri make Imana ibitwumvishe iduhe gukira iyo ndwara mwumvise umuti mwumvise ivyo mushaka guheba murumvise n'umugambi w'Imana ku bugingo bwanyu reka tureke imibiri yacu tuyiganze ireke kutuganza kandi dushoboze Imana yacu kudukiza indwara zitandukanye Imana ibitwumvishe kandi biduhera ubuntu mu izina rya Yesu.